Bijanye rero n'imigenderanire harasinywe amasezerano agera kuri abiri. Hariho amasezerano yasinywe kugira ngo bashireho umugwi uhurikiyemwo ibihugu uko ari bibiri, umugwi bakunda kwita mu Gifaransa comité mixte, kugira ngo baze barabe ibikenewe vyokorwa hagati y'ivyo bihugu bibiri hanyuma nuko babishira mu ngiro. Harasinywe kandi n'amasezerano ajanye n'ivy'ubudandaji n'ivy'ubuhinga, no kuvuga commerce et technique. Ivyo rero bikaba vyarabaye kandi imigenderanire ikaba igiye gukomezwa kuko leta y'u Burundi naho isanganywe ubuserukizi hariya irafise ukuntu ishaka kugurura ubuserukizi bukomeye rwo bita ambassade nabo muri Emirate Arabie nabonye bakabaremeye ko bazungurura ubuserukizi ngaha. Kuvyerekeranye rero no kubona n'abanyamitahe, hariho abanyamitahe batanu bakuru bashatse kugira ngo basobanurire nyenshi mukuru w'igihugu ivyo bagiye gukora, kandi bakabasha kubikora vyihuta mu bisata vy'uburimyi n'ubworozi, mu bisata vy'ubudandaji n'amahinguriro hamwe n'ivya mukerarugendo. Hakaba harimwo rero n'ibijanye no kubaka, aho hariho abantu bajejwe usanga bakurikirana kenshi ibijanye no kubaka ibibuga vy'indege n'amabarabara. Mukamuzi yuko igihugu cy'u Burundi ko kirubaka ibarabara ry'indarayi, kandi bashaka kubaka n'ibarabara rihuza ibisagara bibiri Gitega na Bujumbura. Ivyo rero bakaba barumvikanye ko bagiye kuzokongera kubiganira. Nyenicubera mukuru w'igihugu rero akaba asaba ubushikiranganje n'ibindi bisata vyegwa n'ibintu vyose vyizwe hariya yuko boca bategura ibitabo vy'imigambi vyerekana neza uko iyo migambi imeze nuko izokorwa, kugira ngo bari abantu abanyamitahe bagiye kuza vuba mu gihugu bazosanga